uburyohe samuna burantangaza rwose ubuntu yangiriye nibwo bimenyesha bose amahoro ashitse n'umunezero mwinshi n'uwa Yesu ndabizi nawe nyene n'uwanje abadafise Yesu hari uhora adukunda ivyo yaremye byose vy'amabirutwereka n'uwa Yesu ndabizi nawe nyene n'uwanje Perivane ubwoba noneho n'ibingoma n'isego yo kuboko kumubwiza nk'ikige ntahandi mbonimore niwe muve yankunda n'uwa Yesu ndabizi ntawe nyene n'uwanje okugeza ku rupfu ntazo dutandukanya kuba urukundo rwiwe rwuzuyemo amahoro nahise yo kugwaho izuba n'inyenyeri n'uwa Yesu ndabizi nawe nyene n'uwanje. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. N'akandi gatondo keza ako uhoraho yongeye kutugirira tugeze ku munsi mwiza w'Imana. Imana yatugiriye neza, yaduhaye kuvyuka amahoro. Hari benshi bari bifuje kubona umunsi nk'uyu, igitondo nk'iki, ariko batakibonye. Twebwe rero wewe nanje twagiriwe ubuntu n'Imana. Tugiye rero kwakira mwebwe abakunzi b'Imana. Imana yagiriye neza ikabaha kuvyuka amahoro, kandi tukaba tugiye gusangira ano masengesho y'uyu munsi. Turahamagariye rero n'abari ko baratwumviriza kuri Swavizi Nicimpaye TV, namwe turabahaye ikaze. Mu kubaha ikaze rero twagomba dusenga Imana. Uhoraho data wa twese wo mw'ijuru, Mana ihambaye, Mana ikomeye, uwera uwera uwera, turaguhamagaje kano gatondo dutanga amashimwe kongeye kutugirira neza. Turaguhaye icubahiro ko waduhaye kuvyuka amahoro. Turaguhaye icubahiro ko wabanye natwe iri joro ukaba duhaye igitondo ciza. None Mwami turagushimiye, none Mwami turaguhaye icubahiro. Turaguhamagaje rero muri no koraliro ry'uyu munsi, ngubane natwe kandi utugirire neza, utangurane natwe, kandi turashaka nguze kurangizanya natwe abari urongora mu izina rya Yesu Kristo. Rino koraniro Mwami turishize mu biganza vyawe. Ijambo ryawe riravuga ngo abarongorwa namwe mu w'Imana nibo bana b'Imana. Turashaka rero kurongorwa nawe, turashaka kuyoborwa nawe muri kano gatondo. Ubane natwe kandi utugirire neza, mwemu wawe atuje imbere mu izina
rya Yesu Kristo turifatanije n'ubutatu bweranda mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, ijuru ribane natwe kuri uno munsi uzoba ukoze. Uwo twanze ni wa mubi, mu izina rya Yesu Kristo turasambuje inkomezi zose z'umwiza, ibyo dusamaza, ibyo dukura mu bwiza bwawe turabihaye Mwami bitugu mu izina rya Yesu Kristo. Ngwino mpwemu tuyobore, ngwino mpwemu bane natwe, utugirire neza, uzoba ukoze. Urakoze, turagushimiye, urakoze, turagukengurukiye. Mashimwe n'icubahiro bibandanye kuba ibyawe, ubuntu n'ibihe bidashira. Amen. Tugiye kuririmba indirimbo ya 285 ivuga ngo amaraso y'umukiza. Haleluya. Wumve kwiyegereza Imana, nuko kwiyegereza Imana wongere wature kumbura ivyakugoye muri ino ndwi. Amaraso y'umukiza avira abantu abogamo barakira baterere ndagushima Yesu wanje Yeah.
dushikana imbere y'Imana duhamagara ayo maraso ya Yesu, ngwino tweze, ngwino dukureho icyaha. Ayo maraso yawe Mwami, ngwino gukure kwa gasemba kose, ngwino tugirire neza mw'izina rya Yesu Kristo. Utweze udutunganye kugira ngo Mwami rino koraniro turimwo ribigejejwe, kandi Mwami amashimwe turiko turadugiriza hano agushikire ibimoga bikumotera. Uzobukoze, urakoze Mwami, utugiriye neza, uduhariye kandi ukatwezesha amaraso yawe. Urakoze guhariye Mwami ishengero ryawe, maze ukayongera ukaryogesha amaraso yawe. Urakoze Mwami, mwene imbabazi, nyene imbabazi n'urukundo, utugiriye neza Mwami. Ya majwi yareka twagiriza ibyaha akugweho, kugira ngo Data wera tubane nawe Mwami atajwi nitwagiriza. Urakoze, turagushimiye, urakoze, turagukengurukiye. Amashimi icubahiro birushize kuba ibyawe. Amen. Nuko tugiye kwinjira mu wundi mwanya mwiza wo kuhimbaza no gutazira iyo Mana yacu. Ni kubw'ubuntu twahariwe, waratwakiranye gishika gishika congereranywa nawe. Umunguwe neza ubw'ibyo wakoze, izigirwa bwawe urahituje, murikiwe n'urukundo rwawe. Unamurira amaso, wewe muremyi w'isi, ntangazwa n'urukundo rwawe Mwami. Ngushime Bwana Mana nziza, ijuru bahimbaza, batuhera kwariwe ungiruze, turirimbe haleluya, haleluya, munamurira amaso, wewe muremyi w'isi, ntangazwa n'urukundo rwawe Mwami. Ngushime Bwana Mana nzima, ijuru bahimbaza, batuhera kwariwe ungiruze, turirimbe haleluya, haleluya,
urakoze mwami turagushimiye kubuntu bwawe yo turagukengurukiye kuri ubwo buntu butangaje turagukengurukiye kuri ubwo buntu mwami budasanzwe ubwo wongeye kutugirira mwami ubwo wongeye kugirira abantu bawe ubwo wongeye kugirira ishengero ryawe mwami n'ubihererwe icubahiro turagushize hejuru mwami ushigwe hejuru ibihe byose urakoze kubw'ubuntu bwawe mwami ubwo udasiba kutugirira haleluya haleluya twari mu bihe byiza byo guhimbaza Imana tugeze mu wundi mwanya mwiza wa mwanya wo gutanga amashikanwa twakwinginze ko ijambo ry'Imana rirabitubwira ngo iyo dukoranye tuzane ibimazi duhereze Imana yacu ibimazi muri vya bindi yaduhezagiza utange ishikanwa utange ikigira 10 maze Imana irushirizeho guhezagira ibikorwa by'amaboko yawe nuko rero tutange amashikanwa na wewe wowe uri kure urashobora gutanga ishikanwa ryawe ubicishije kuri limikash ni nimero 62 66 29 39 ishikanwa ryawe nibacisha ngaho rizodushikira kandi rizofasha kugira ngo kino gikorwa gishikire abantu benshi kuko ari gikorwa citeka. Imana rero iguhezagire wowe witeze gutanga ishikanwa ryawe hanyuma duce dusenga Imana. Reka dusengere ano mashikanwa. Mana mushobora byose, Mana igira neza, turahezagiye mwami abantu bawe baheje kugutangira amashikanwa batanze muri vya bindi wabahezagiza. Turabasabye rero umugisha wawe reko wacunjubukireko mu izina rya Yesu Kristo, ubagurire imbibe abakuye mu vy'akazi mu izina rya Yesu. Hezagira akazi kabo, abakuye mu ndimiro uhezagira indimiro zabo, umuntu wese mwami nabo bari kure nabo abagomba gutanga nabo bahezagire mwami, kandi ubagurira imbibe uzobukoze. Urakoze, turagushimiye, urakoze, turagukengurukiye. Amashimwe icubahiro birushirize kuba ivyawe ubu nibihe bidashira mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Amen. Turanezerewe muri kano gatondo tugeze mu wundi mwanya mwiza, wa mwanya tugiye kumva ico Imana igomba kuvugana natwe. Ni umwanya mwiza, witegure, wugurure umutima wawe, wugurure ubugingo bwawe kugira ngo iri jambo ry'Imana Imana duteguriye muri kano gatondo rishikire ahantu hameze neza kandi rihindure ubugingo bwawe nanje. Nuko rero tugiye kwakira umuvugabutumwa wacu nkuko musanzwe mumuzi, ni Mama Pasteur Nichimpaye Suavisi. Mu kumwakira reka tumusengere, tumushire mu biganza by'Imana kugira ngo ijambo Imana yamurungikanye rigire ubushobozi. Data mwiza, turagushimiye ku gihe iciza nk'iki tugiye kubamwo. Turahezagiye rero uwo watumanye ijambo mu izina rya Yesu Kristo. Tumushize mu biganza vyawe, umugirire neza mwami, niyasame nawe uvugane n'ubwoko bwawe. Uduhezagire biciye mu ijambo wamutumanye. Iyo jambo naryo rigira ububasha, kuko nta jambo ryawe ritigera rigira ububasha. Rihindure mwami ubugingo bwacu. Turamusengeye rero umugirire neza,
amavuta mwami yawe abandanye acunjubuka kuri we, umugirire neza. Uwo twanse ni wa mubi mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze rero kubw'ijambo ugiye kuduha, amashimwe icubahiro bibandanye kuba ivyawe ubu n'ibihe bidashira mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mu kumwakira dukomera amashi menshi Imana yacu. Kazi. Murakoze cyane. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ngiye kuramutsa ubwoko bw'Imana n'abagumbira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo gusoma ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Dusome mu gice c'11 ku murongo wa 25 tumanuke ku murongo wa 30. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo Yesu ahamagara abananiwe n'abaremerewe. Muri ico gihe Yesu aravuga ati ndaguhimbaza Data, Mwami w'ijuru n'isi, kuko ibyo wabihishije abanyabwenge n'abahanga ukabihishurira inzoya. Egome Data, kuko washimye ko biba bityo imbere yawe. Byose nabihawe na Data, kandi nta wuzi umwana atari Data, na Data nta umuzi atari umwana, n'uwo umwana agomba kumuhishurira. Nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe, ndabaruhurira. Mwikoreze ingata yanje munyigireko, kuko ndumugwaneza niyoroheje mu mutima, namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. Kandi kw'ingata yanje itababaza, n'umutwaro wanje wahutse. Imana ishimwe cyane. Amen. Rero ijambo ry'Imana nibwo butumire uronse muri kino gitondo kuri uyu munsi w'Imana. Haleluya. Amen. Turaja kurangiriza no kuri iri jambo ry'Imana nyene dusanga mu butumwa bwiza bwa Matayo, kandi bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo mu gice ca 28, naho duhere ku murongo wa 16 tumanuke gushika kuri 20 kugira ngo tuhasome hose. Ijambo ry'umutwe naryo rivuga ngo Yesu atuma abigishwa mu mahanga yose. Maze babigishwa 11 baja i Galilaya ku musozi Yesu yarabarangiye. Bamubonye baramusenga, ariko bamwe barakekeranya. Yesu arabegera arababwira ati, jewe nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi. Nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Mubigishe kwitondera ibyo nabageze byose. Umve ndi kumwe namwe imisi yose ushitsa ku muhero w'isi. Amen. Amen. Imana nihimbazwe cyane. Amen. Ndanezerewe cyane muri kino gitondo nongeye kukubona uri muzima. Amen. Haleluya. Amen. Iri jambo ry'Imana narihaye ijambo ry'umutwe rivuga ngo recrutement yo mu bwami bwa Kristo. Haleluya. Amen. 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 Recrutement ni ijambo abantu bose bazi, riri mu Gifaransa ariko riratahuritse cyane. N'uburyo abantu barondera abakozi bashasha cyane barondera abanywanyi bashasha muri societe zabo cyane mu bikorwa byabo. Imana yahabwe icyubahiro. Ega mu bwami bwa Yesu Kristo hoho ni barokrita cyane. Haleluya. Amen. Twarihaye intumbero yo gusenga cyane mu mwaka wa 2025 kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Kimwe mu bintu ngomba ko dusengera uno munsi, mwebwe mwagiriwe ubuntu bwo kuba hano, namwebwe abariko baradukurikirana ku buhinga bwa none, ni ukugira ngo uyu munsi ugire ikintu usengeye mu mutwe wawe, kandi ugire ikintu utwara nk'umutwaro mu mutima wawe. Ko mu bwami bw'Imana natwe dukwiye kurokrita. Haleluya. Ubwami bw'Imana bukwiye kwaguka, kandi ubwami bw'Imana bukwiye kwagurwa n'abasanzwe baburimwo. Amen. Haleluya. Amen. Ijambo rya mbere twasomye, Yesu Kristo yariko aratumira abantu baremerewe. Haleluya. Amen. Aravuga ngo nimuze mwebwe abarusha n'abaremerewe, kuri jewe ndabarungurira. Yesu Kristo niwe muntu wenyene numvise mu isi yose nibaza ko atanundi azoba yahamagaye abarushe n'abaremerewe, kuko mu yandi majambo bavuga ngo
abarushe baruhisha abandi. Haleluya. Amen. Abaremerewe bagira gute? Baremereza abandi. Nico gituma nimba ufise ibibazo ukaba wagiye muri iyo kategori y'abantu bita ngo yararushe, urya n'indushi, urya araremerewe, telefone yawe naho izohamagara umuntu azosha yizimya. Haleluya. Amen. Urashobora gutangara ukagenda ku rugo rw'umuntu mwari muziranye, mbere uribaza ngo ni umugenzi wawe, bamubwiye ati nakati niyandushi, mubwire ko atari hondi, ugasubira inyuma warishe na bisi n'igitoro kigoye, ugasubira inyuma utamubonye ngo si hari kandi ari hari. Imana idufashe cyane. Amen. Kubera iki? Indushi ziragorana. Imana idufashe. Amen. Abaremerewe baragorana. Haleluya. Amen. Abantu bose ntibabakeneye, nta n'umwe abashaka. Ariko ndakubwiye ngo Yesu we nyene yaravuze ngo nimuze mwese abarushe. Amen. Haleluya. Iyi misi ibiruhishije abantu ni byinshi cyane. Ubuzima tubayeho buraruhishije abantu. Imana idufashe cyane. Amen. Uko twiyunguruza biraruhishije abantu. Imana idufashe. Amen. Abafise imiduga babitse mu bipangu iza yamaze kumera ko n'ivyatsi. Kubera iki? Bitagishoboka ko baronka yama essence y'amazutu ngo bagere mu miduga. Haleluya. Amen. Kujariya ku mirongo ni ikibazo. Imana idutabaye. Amen. Ni byinshi ugiye wumviriza hirya no hino, hari abaruhishijwe n'ubuzi, bamwe baruhishijwe ko batabufise, abandi baruhishijwe ko babufise mugabo bakamuburiramwo amahoro. Imana idufashe cyane. Amen. Ugiye mu ngo kuraba, hari abarushe ko bataronse abana, ariko hari n'abarushe ko baronse abana nabo bakaba babaruhije. Imana idufashe cyane. Amen. Umuririmbyi yavuze ngo mwisi bose bararushe, abaganza bararushe, ngo abo bategeka ntibabumvira, abategekwa nabo baravuga ati tubumvire gute, turashonje ntibutubona. Imana idufashe. Nuvuga ngo ahantu hose abantu bararushe, mu gihugu abantu bararushe, mu mashengero abantu bararushe, mu miryango abantu bararushe. Imana idufashe cyane. Mu Burundi abantu bararushe, muri Kongo bararushe, mu Rwanda bararushe, muri Afrika bararushe, mu isi yose no muri Amerika bararushe. Imana idufashe cyane. Bararushe kandi bararemerewe. Ariko se ninde ariko arababwira ko hariho ubutumire special? Avuga ngo ubutumire special. Ubutumire special. Ninde ariko arababwira ati naho urushe hariho ubutumire special bw'umugabo yitwa Yesu Kristo. Yavuze ngo ni munyegere mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhurira. Haleluya. Amen. Nagomba ngo no munsi utinyumva ucumva iri tegeko ry'umwami wacu Yesu Kristo n'ubu butumire wirukanye. Mu kibano cyawe hari abarushe. Bereye no mu nzu yawe hari abarushe. Berewe no mu bana bawe hari abarushe. Umva genda ubambaririre ngo hariho ubutumire special bw'umugabo yitwa Yesu. Yavuze ngo ni munzanire abarushe n'abaremerewe bose ndabaruhuriye. Haleluya. Amen. Iyo turiko turiweza mu ngo n'imiryango dusanga abantu barusha, abagabo bararushe, abagore bararushe, abana bararushe, ababoyi bararushe, abayaya bararushe, abaja gusuma bararushe, abateka bararushe, abaja ku meza bagasanga ibyo batari biteze bararushe. Ariko none we urushe. Haleluya. Uri kurarondera akaruhuko hehe? Haleluya. Amen. Wowe uremerewe uri kurarondera akaruhuko hehe? Imana idufashe cyane. Amen. Yesu yarabivuze neza, aravuga ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe ndagira gute ndabaruhurira. Ubu ni ubutumire budasanzwe bene data. Imana idufashe cyane. Amen. Kandi ko twihaye ingufu zo gukora muri 2025, nagomba guhera uno munsi kuba Imana ubwira Imana ati Imana jewe mpereza ko naka nyongera inkomezi naka ndamushire buno butumire, nyongera inkomezi naka ndamushire buno butumire. Haleluya. Umunsi w'Imana nk'aya mango tuzoza ufise ibyishimo uvuga ngo narashikanye 15 kuri Yesu kandi ubu baratwenga. Haleluya. Amen. Yesu yaduteretse hano mu isi ngo tube umunyu. Umunyu ni ikintu kiryohesha ibyari bibishe. Amen. Amen. Kandi yatubariye ngo tugize itara ry'isi, umuco. Iyo umuco wase abantu bari mu mwiza uzumva abantu bose bavuga ngo amen, ngo bravo, bakoma amashi. Kubera iki? Babonye ikintu cyiza. Rero tugomba kuja muri abo bantu ubuzima bwanse
tukabahindurira ibihe. Imana idufashe cyane. Amen. Abarushe tukabashiramwo ubu butumire bakaza kuri Yesu kuronka akaruhuko. Amen. Abihebuye tukabaha ubu butumire bakaza kuri Yesu kugira gute kuronka akaruhuko. Vuga ngo akaruhuko Amen. kari muri Yesu. Akaruhuko kari muri Yo, Yesu. akaruhuko kari muri Yesu honyene. Nongere mbwire nawe kurankurikirana kuri iyi televiziyo ngo nta handi uzoronka akaruhuko kuburuhu ufise. Nyaragasa wita mu butumire bwa Yesu. Haleluya. Amen. Si ubutumire bw'abantu basanzwe gusa, oya si n'abarushe gusa. Agomba duge mu ijuru yahamagaye intumwa 11 zari zisigaye kuko umwe yari yamaze kwicira urubanza. Imana idufashe cyane. Arababwira ngumviriza, je nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi. Nimugende. Haleluya. Amen. Mubwire amahanga yose ubutumwa bwiza. Mubahindure bose kuba bigishwa banje. Haleluya. Amen. Kandi mubabatize mu izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mpwemu Yera. Haleluya. Amen. Nishongeye ko mubigishe gukora ibyo nabageze byose. Yongera ko aravuga ngo umva nzoba ndi kumwe namwe kugeza ku muhero w'isi. Haleluya. Amen. Ndazi neza ko iki gikorwa kitoroshe. Igikorwa cyo kuroba si igikorwa cyoroshe. Nawe nyene yari yababwiye ngo mubanze mugire gute murindire ndabahe ububasha. Amen. Amen. Uyu marangije ababwiye atumviriza ububasha ndaburonse nimubwakire. Ubushobozi ndabuhawe nimubwakire ndabubahaye. Haleluya. Amen. Nimugende. Bamwe muce muri Nord, abandi muri Sud, abandi muri Est, abandi muri West. Mubwire amahanga yose. Haleluya. Amen. Ko jewe Yesu ngira neza. Amen. Ko jewe Yesu nduhurira abarushe. Amen. Ko jewe Yesu nkiza abagwaye. Haleluya. Ko jewe Yesu mpindura ibyapfuye nkabigira bizima. Amen. Haleluya. Wabanyizera mubabatize. Mubabatize. Imana ihabwe icyubahiro. Turiteguye gutangura kubatiza imisaruro yo muri 2025. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Kandi yaratubwiye ngumva ntimuzaba muri mwenyene kuko iki gikorwa gifite abansi benshi. Oya tuzoba turi kumwe. Zoba ndi kumwe nawe. N'ububasha muzokenera ndabubahaye. Ibaze ubasha n'ubushobozi turafise. Assurance ya protection yiwe turafise. Niki cyo tuma tutagenda gukora icyo Yesu yadutumye. Haleluya. Amen. Ubwami bw'Imana dutegerezwa kuja gukora ivy'Imana igomba. Sivyo? Amen. 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 Yesu yabwiye abigishwa be ngo muzohore musenga ngo muvuge ngo wiki ngo dawe wa twese uri mu ijuru wizina ryawe yubahwe ubwami bwawe nibuze wibyo ushaka bibe ku isi nkuko mw'ijuru. iki gihe ashaka ko ubwami bwiwe bwaguka. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Aka kanya arashaka ko ubwami bwiwe bwaguka. Kandi wowe na jewe tuzogera gute? Tuzobwagura. Imana ibahezagire. Amen. Haleluya. Amen. Sinagomba kugutevya cyane ko iri jambo ririsobanuye neza cyane. Kwari ukukwibutsa kugira ngo umenye yuko mu mihigo mu migambo ugomba kugira ukwiye gushira mu ico naco. Mu masosiyete menshi bariko bararokrita ubarahejeje kuronka amabije bariko bararokrita abakozi bashasha bafise amaraso mashasha bagiye kuza gukabura umwimbu mu masosiyete. Natwe muri sosiyete ya Yesu avuga ngo muri sosiyete ya Yesu natwe muri sosiyete ya Yesu tugiye kugira gute kurokrita. Haleluya. Tugiye kwagura. Haleluya. Tugiye gusarurira Kristo. Amen. Amen. Ngomba rero kubwira umugabo ari ngaho ngo mugabo uri ngaho uri kuranyumva ni igikorwa cyawe. Haleluya. Amen. Genda ubwire bariya bagabo bose barushe mutere akaruhuko muri Yesu. Amen. Amen. Abazemera babatizwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ya Data n'irya Mpwemu Yera. Haleluya. Natwe abagore tugende. Amen. Chanel genda ubabwire ati ndabizi murarusha. Mwama mumpamagaza agatelefone mumbwira ngo rungika. Ariko hari umugabo azorungika bidashika. Amen. Ati muragomba kumwizera. Uzogenda. Imana iguhezagire kuzogenda. Haleluya. Amen. Mwabagabo mwe muzogenda. Tuzogenda. Mwamisore mwe muriteguye muzogenda. Imana ibahezagire natwe abakenyezi tuzogenda mu izina rya Yesu. Amen. Reka rero dusenge kugira ngo wowe wumva uwo mutumiro ukwinjiye mu maraso wiyumvire kuba mu bana. Haleluya. Amen. Reka mu kibano cawe ninde wohera ko arushe gusumba abandi.
mbega aba bana banywa urumogi, aba bana bagomba biyahure bakiri bato, aribo barimo kazoza, ninde agiye kubashikira ngo babwire ati ntiwiyahure? Nawe ubona isi yose yakwaze, hariho umugabo umwe agukunda kandi agutumyeko. Haleluya. Mbega izi ngo n'imiryango biriko birahungabana bisambuka kuko abantu ivyizigiro vyaheze, ninde yogenda kubabwira ati ntimusambure urugo? Nawe mubona vyase, hari umugabo iwe bitigera binanirana yitwa Yesu abadutumyeko. Haleluya. Ni wowe na jewe tugiye kubikora. Zambura ijwi ubwire Yesu ati nditeguye kugenda, ubwo bushobozi bumpe. Haleluya. Nditeguye kugenda, ubwo bushobozi bumpe, n'ubwo bubasha bumpe. Wongere ufate amaboko, wongere uyobore ibirenge vyanje, wongere uyobore ibirenge vyanje. Ngende muri barya babanyi barushe, ngende muri barya dukorana barushe, ngende muri barya dusengana barushe, ngende muri barya twigana barushe. Ndababwira ko hariho umugabo abakunda yitwa Yesu, kandi abatumyeko, ari wampaye invitation speciale. Ahasigaye nibaza Yesu uzobemere, ubagirire ikigongwe nk'uko nanje wakingiriye, uzobagira abakunzi nk'uko nanje wangize umugenzi. Ntihagire ico uzobima, kandi niwagaruka kudutora nabo nyene ntuzobasige. Urakoze kutwemereye gusohoka, kandi ukaba utwemereye kujana natwe gushika ku mpera y'isi. Icyubahiro n'inganji n'ibibi vyawe ubu n'ibihe bidashira, izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Tugiye gusengera hagati muri twebwe abemeye uwo muhamagaro mugabo bakaba batagira Yesu, batari bwamwakire nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Haleluya. Amen. Yesu Kristo iyo umaze kumwakira muragendana. Amen. Urahaguruka mugahaguruka, wagenda mukajana, wanavuga akakumva akakwishura. Birakenewe yuko uzogenda gukora kino gikorwa muri kumwe, kuko n'intumwa yarababwiye ngo mva nzoba ndi kumwe namwe ugeza ku muhero w'isi. Haleluya. Wowe rero utari bwakire Yesu Kristo, reka ndagusabe ngo mu kibanza urimo uduze amaboko. Umaze kuduza amaboko ubwire Yesu, usubiremo rino jambo ngomba mvuge uti mwami Yesu, jewe shiraho izina ryawe, jewe Suwavisi ndemeje neza ko ndi umunyabyaha, kandi ntahuye neza ko Yesu Kristo ari wowe ufise inyishu y'ivyanduhishije byose. Nanje ndagomba kuruhuka kugira ngo nongere ndagukorere. None iyi saha ndaciye bugufi, babarira ibyaha byose nakoze, babarira ko natevye kwitaba, babarira ko natevye kukwakira. Uyu mwanya unyemerere nakwakire mu mutima wanje, mbere umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye, undongore mu bikorwa byose ugomba. Simbe nciganza ngo nkore ibyo ngomba, ariko nkore ibyo ugomba. Ndagomba nanje gufatanya n'abagiye kuroba bakarokrita mu bwami bwawe. Nyambika izo mbaraga, nyambika ubwo bubasha, nyambika nanje ubwo bushobozi, kugira ngo nanje mpaguruke kubwira bajya tubana barushe, kugira ngo ndabahamagare ndabakuzane ko bagirire neza nk'uko nanje ungiriye neza. Urakoze kugiriye imbabazi,
kandi wemeye kwinjira mu bugingo bwanjye kandi tuzogumana kugeza ku muhero w'isi. Ndagushimiye mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Amen. Reka dukomere amashyi kuri mwebwe mukijijwe. Imana yacu nishimwe cyane. Wowe wejeje gusubira mu iri sengesho uhereye iyi saha wandike ko ukijijwe itariki 9 z'ukwezi kwa kabiri mu 2025. Aha bisaba ko uzoca ugenda ingendo shasha, kuko wowe wakiriye niwe azohora kubwira ingene wifata n'ingene ugenda. Uzotangara, ntuzoba ukiri nka wa wundi wa kera, ntuzifata nk'uko wahora wifata. Haleluya. Ikindi twogusaba nuko uraba hafi yaho uri ishengero ryiza ryubaha Kristo kandi ryigisha Yesu y'ukuri, rivuga ijambo ry'Imana ry'ukuri, ukifatanya nabo. Hamwe utoba uribona hafi yawe, urafise uburenganzira bwo kuduhamagara, ugahamagara Pastor Yves. Nimero ziwe ni 79 amajana 990 177 79 990 canke mama Pasteur Suavis 71 661 641 71 amajana 661 amajana 641. Tuzobahanura tubabwire ico mukwiye gukora kugira ngo Yesu mwakiriye mubane neza, kuko n'umwami. Abami bakeneye icyubahiro cyabo, bakeneye kubahwa, bakubahirizwa. Turabashimiye rero mwese abakijijwe n'abanaguye inkomezi kugira ngo muje ku kivi turokrite mu bwami bw'Imana. Ibikorwa byiza naho ku munsi w'Imana tuzanye ivyimburwa mu ngoro y'Imana, dufise amashimwe ko twarovye benshi. Imana ibahezagire. Reka mu gusubiza uburongozi ababuduhaye dukomera amashi menshi cyane. Imana kugira. Arakoze utubwiye ubutumwa bwiza. Ndazi ko wakiriye, nanje nakiriye. Ijambo ryatubwiye ngo tugende abarushe n'abaremerewe, ndetse tugende amahanga yose, tuzane abantu barushe n'abaremerewe kuri Kristo. Haleluya. Ndazi rero ko wavyakiriye kandi bikubere uko nyene. Imana iguha inkomezi kugira ngo ugende nawe ube urondera kurokrita mu bwami bwa Kristo. Nuko rero Imana ihezagire umuvuga butumwa wacu. Tugeze rero mu wundi mwanya mwiza aho tugiye kurangiza. Twagushimiye wowe wabanye natwe muri rino sengesho, nawe wadukurikiranye kuri Suavis Nicimpaye TV. Tugomba turangize dusenga Imana. Emwe Imana yacu niziza cyane, n'inshuti tazigehinduka, urukundo rwayo ni rwinshi cyane, kandi n'akagero rugira ni wewe ntabwo ni iherezo rya byose. Mwemu wawe tuzigane Yesu Kristo, turagushimiye ibyabaye byose, tukwizigiye kw'izoba. Turagushimiye Data mwiza, ni wewe ntango kandi ni wewe herezo. Turagushimiye ukungene wabanye natwe, watanguranye natwe kandi ukaburangizanye natwe. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe ryiza Mwami ryongeye kuduhagurutsa kugira ngo tugende tubwire abarushe n'abaremerewe kugira ngo baze mu bwami bwawe. Turagushimiye rero kuvyo wadukoreye, turagukengurukiye kuvyo wavuganye natwe. None Mwami tugiye gutaha, ujane natwe kandi utugire neza. Buno butumwa uduhaye uduhe kubugendera, uhereye none tuza dushike kuw'Imana uza dufise iminyago twanyaze, tuza tukubwira ngo Mwami ngaba babandi bari barushe, babandi bari baremerewe, twazanye muri bwa bwami bwawe.
urakoze rero kugiye kubana natwe kandi ugiye kutugirira neza. Uhezagire ihanga ryawe, uhezagire ishengero ryawe, uhezagire igihugu cacu, uhezagire kano karere. Amahoro yawe mwami abane n'umuntu wese. Urakoze, amashimwe icubahiro bibandanye kuba ivyawe ubu n'ibihe bidashira, mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Nuko muramukanye, ubwire uwo mwicaranye ngo Imana ikuje imbere muri ubwo butumwa iguhaye. Amen, amen, amen. Imana ikuje imbere muri ubwo butumwa iguhaye. Amen. Imana ikuje imbere muri ubwo butumwa iguhaye. Amen.